amasertifika adatangwa n'ingoga abo bashobora ahana hariya kubikorerako kugira ngo baronke agafana ariko twovyita ivyo twaravyumvise natwe byaradushikiriye kandi uwabikoze yarahanwe ejo twarashoboye kumviriza abantu baravuga ati hari gihe biteba basanga bavuga ati woza n'agafanta vyonyaruka ariko mu bisanzwe ico abene gihugu bomenya cyane cyane abafata ingendo nta kunyaruka nta guteba ko biba biri mu mashini ubu rero tugiye kuvyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca vyinjira muri logiciel ku buryo acaronka rendez-vous akagenda kwipimisha muri NSP azafise rendez-vous hanyuma certificat yiwe isokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca ashobora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kwitora ivyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari hari ihave kiretse wo dusanze agwaye ico girumva bica bihinduka mugabo ubu niko tugiye kubikora dukoranye na Media Box tuko dutegura amasezerano vyihuta kugira ngo ubwo buhinga bujeho bifashe umuntu ari muhira abafise urugendo ashiramo umwidondoro wiwe uzova hanze nawe nyene akaza yamaze kwinjiza tumufise mu mashini tuzi yuko ashika pimwa hanyuma inyishu abari muri quarantaine mu mahoteli zizobasanga n'ubu byaratanguye akayironka ari mu hotel ko vyahora bitebiya abantu turiko turazunguruka aha mu gisagara tubashira inyishu ivyo rero bizokuraho iyo myidogo mugabo twamesha yuko aho bishitse umuntu arahanwa bikurikije amategeko mugabo muri rusange turashimira cyane abaganga dukorana kuko ni igikorwa cyo kwitanga citeka kugira ngo dukunde tugume dukingiye abene gihugu bashobore kuguma ku mirimo